Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Baramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa gatanu itariki 8 z'ukwezi itariki 9 nako z'ukwezi k'umunani muri 2024. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, sentare ya gisirikare yaraye ikatiye igihano cyo gupfa abantu 26 barimwo umukuru w'urunani Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa n'abandi 25 b'abategetsi muri urwo runani. Abakatiwe bavuga yuko ataco bibabwiye. Mu Burundi leta yaronkeje amatongo imiryango mike y'abatwa kuri no munsi mpuzamakungu hariwe abasangwa butaka. Ariko rero ngo hakwiye icigwa cuzuye ku rusobangane rw'ibibazo abatwa basanganye. Nta kintu cyo kurabira hamwe ingorane nyamukuru afise. Umwubakiye inzu ukayimwubakira adafise ivyo afungura, azofungura amabati. Umuhaye itongo basanzwe atarabarimyi ataraborozi. Amaraso ashobora kugarura umurwayi ageze kure. N'umuti ukomeye ku buzima ariko ntagurishwa. Abayatanga bayatanga ku buntu. Mugabo kandi ntatangwa n'uwari we wese. Ushaka kumenya uko bigenda guma kuri gahuza miryango urasobanukirwa. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Nido ni mukanya. Mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikizwa na Prudence Ngiyumva. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya iravuga ko iri kohereza ingabo n'ibitwaro biremereye mu karere ka Kursk, aho abasirikare bayo bari kugerageza guhashya igitero shuma cy'ingabo za Ukraine. Kuva Ukraine yagabayo igitero cyambutse umupaka ku wa kabiri, imirwano ikarishye irarimbanyije. Umuyobozi w'umujyi wa Kurchatov urimo ahatunganyirizwa n'ingufu za nuclear yasabye abaturage kudahabuka, avuga ko imirwano nk'uko yabisobanuye mu magambo ye bwite iri ku birometero byinshi kure. Hagati aho BBC yashoboye kugenzura amashusho y'amakamyo ya gisirikare y'Uburusiya yashwanyurijwe ku muhanda munini mu karere ka Kursk. Amashusho kandi akaba anerekana abasirikare b'Uburusiya bishwe. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Ukraine yo iravuga ko igitero cya misile y'Uburusiya mu mujyi wa Kosianivka kishe abantu 13 kigakomeretsa abandi 43. Abategetsi baravuga ko isoko rinini rya kijyambere rizwi nka supermarket n'ibiro by'iposta byangijwe. Abakora muri services z'ubutabazi bari gushakisha barokotse. Uwo mujyi uri hafi y'akarere ka Donetsk kabera mu rugamba. Mu ijoro ryakeye Ukraine yagabye ibindi bitero mu kubirindiro bibikwaho indege za gisirikare z'Uburusiya mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Kursk. Ibitero byateje iturika rikomeye ry'ikibatsi cy'umuriro uremereye. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko ubwo bubiko bwari buhumuritswemo ibibombe biraswa biyobowe kugira ngo bidahusha bwari mu byari bitumberejwe. Umuryango w'umugabo wahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro Narges Mohammadi aravuga ko abacungagereza bakubita abafungwa b'abagore muri gereza ya Evin ni muri Iran. Ni nyuma y'uko rero bigaragambirije bamagana ibikorwa byo kunyongwa bikomeje kuzamuka muri Iran. Inkuru ya Sebastian Asha mwijwi rya Yvette Kabatese. Umuryango wa Madamu Mohammadi watangaje ko imvururu zatangiye nyuma y'aho abagororwa bigaragambije bamagana inyongwa ry'abafunzwe rikomeje kwiyongera muri Iran. Imiryango irengera ikiremwa muntu ivuga ko nibura abantu 29 banyonzwe muri iki cyumweru, harimo n'umugabo wahamwe uruhare mu myigaragambyo y'imbaga yabaye mu myaka 2 ishize kubera urupfu rwa Mahsa Amin waguye mu kasho ka polisi ishinzwe imyitwarire. Umuyobozi w'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka Loni avuga ko uwo mubare w'abanyonzwe uteye inkeke.
Abantu babarirwa muri magana bigaragambirije i Dhaka mu murwa mukuru wa Bangladesh bamagana urugomo rukorerwa abanyamuke barimo n'abo mu idini ry'abahindu. Ibi byabaye kuva minisitiri w'intebe Sheikh Hasina yakwirukanwa ku butegetsi kuwa mbere w'iki cyumweru. Amakuru aravuga ko muri iki cyumweru hari umwarimu wishwe, abandi bantu bagera kuri 45 barakomereka igihe inzu z'abanyamuke, ubucuruzi bwabo ndetse n'insengero byaterwaga. Abigaragambya i Dhaka baririmbaga bavuga ko banyamuke baba mu gihugu cyiganjemo abayisilamu benshi bagomba gutabarwa. Umuryango uhuza abahindu, ababudiste n'abakristu uravuga ko uru rugomo rwawuteye umuhangayiko ukomeye. Umutegetsi mushya w'agateganyo Mohamed Yunus yasabye abaturage kurindana. Guverinoma ye ivuga ko kugarura ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ituze biri ku isonga. Perezida wa Botswana yatangaje igicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu nk'ikiruhuko mu gihugu hose mu kwizihiza intsinzi y'amateka ya Ritseko Teboho wegukanye umudari wa zahabu ku nshuro ya mbere mu mateka y'igihugu. Teboho yatunguye isi yanikira abakinnyi b'ibihanganye mu ijoro ryakeye atsinda isiganwa ryo kunyeruka muri metero 200. Inkuru ya Richard Kago muragizwaho na Prime Ndeko Magenge. Perezida Mogwetsi Masisi yakeje Letsile Tebogo nk'umwaka kamushasha wa Botswana, avuga yuko kuba yaronse intsinzi muri Olympique i Paris yaranguye igikorwa gikomeye gikwiye ishimwe ry'igihugu. Imisi mikuru yaciye itangura ubwo nyine muri ico gihugu cyo muri Afrika y'umanuko, abantu bakaba baraye baratamba bongera bavyina inyuma yaho atsindiye. Tebogo w'imyaka 21 yatangaje abantu bose mu gusiga abo bahiganwa Kenny Bednarek na Noah Lyles kugira atahane umudari w'inzahabu. Tebogo iyo ntsinzi yiwe yayihaye nyina yapfuye mu kwezi kwa gatanu. Abaye umunonotsi wa kabiri muri Afrika atsindiye umudari wo gusiganwa kuri izo metero inyuma y'umunyanamibia Frankie Fredericks yatsindiye ugira kabiri mu yifeza yiwe ibiri i Atlanta mu 1996. Guverinoma ya gisirikare ya Mali yategetse ambasaderi wa Suwede kuva mu gihugu mu minsi 3. Ni nyuma yuko Suwede igabanyirije inkunga y'iterambere ihabwa Bamako. Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Mali yavuze ko kwirukanwa kwa ambasaderi gutewe n'amagambo ya minisitiri wa Suwede w'iterambere mpuzamahanga. Kuwa gatatu w'iki cyumweru uwo mu minisitiri Johan Forse yavuze ko Suwede yafashe icyemezo cyo guhagarika imfashanyo muri Mali kubera gushyigikira Uburusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Amaguverinoma ya gisirikare muri Mali, Niger na Burkina Faso yakoze umubano wa hafi n'Uburusiya yirengagiza Ubufaransa bwahoze bukoroniza ibi bihugu ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Florentine. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze, duhera amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umukuru w'urunani Alliance Fleuve Congo asa naho ataca abwiwe n'igihano c'urupfu yaraye akatiwe na sentare ya gisirikare yo ku mugwa mukuru Kinshasa. Uretse Corneille Nangaa, ico gihano cakatiwe n'abandi benshi mu bandi bategetsi b'ubwo runani n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 bafatanije urugamba bashingiye mu buseruko bwa Kongo. Abategetsi b'ico gihugu bararahira ko ibyo bihano bitegerezwa gushigwa mu ngiro. Benshi mu bakatiwe ariko ntibigeze barenguka imbere y'intahe. Ababunganira nabo bakavuga yuko bazokunguruza kuri iyi ngingo. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Prime Ndeko Magenge. Muri urwo rubanza rwaraye ruciwe na sentare ya gisirikare ya Gombe ku murwa mukuru Kinshasa, abategetsi bakuru ba Alliance Fleuve Congo na M23 nka bose bakatiwe igihano cyo gufa. Uhereye kuri Corneille Nangaa, umukuru wa AFC, Bertrand Bisimwa icegera ciwe, umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka, General Makenga Sultani hategeka ingabo za M23 n'icegera ciwe, hamwe na Colonel Willy Ngoma azivugira. Bose hamwe abakatiwe ico gihano cyo gupfa ni 26 biganjemwo abategetsi ba M23. Harimo kandi n'umugore wa Nangaa na inarume. Muri abo benshi baciriwe urubanza rw'impaga, no kuvuga atariho bari batanu bonyene, akaba aribo bari bafunzwe bakaba baburanye bahakana ivyaha. Sentare yavuze ko bagiriwe n'ivyaha birimwo guhemukira igihugu no gushinga umugwi wo kurwanya ubutegetsi. Sentare yatangaje kandi ko itunga rya Corneille Nangaa n'umugore wiwe rifatiriwe, kandi abakatiwe bose baciriwe kuriha indishi y'umuriyaridi w'amadolari kuvyononekaye n'igihombo vyateye igihugu. Abunganizi b'uruhande rw'abaregwa bavuga yuko batahawe umwanya uhagije wo kugaragaza ibikura icaha ku bakiriya babo muri urwo rubanza rwamaze indwi zibiri, bakaba bavuze yuko bazokunguruza.
nawe Corneille Nanga wasa nuko urwaraye ruciwe atacura umubwiye kuri we ahubwo ngo ni ikimenyetso c'ubwoba bw'ubutegetsi buriko burabona umuzo wo gutembagara kwabwo. Nanga yararongoye umugwi ujejwe amatora igihe Perezida Felix Tshisekedi yatsindira ikiringo ca mbere, yanditse kuri X yahoze ari Twitter ati inyuma yo kwibohora abaciye urwo rubanza bizoba ngombwa yuko basaba imbabazi. Ariko Constant Mutamba umushikiranganje wa Kongo ajejwe ubutungane yatangaje yuko urwo rubanza ari umunsi w'amateka kuri miliyoni z'abagizwe ko ingaruka n'intambara muri Kongo, we yita agasomborotso ku Rwanda. Umushikiranganje Mutamba yavuze yuko ibihano vyose bizoshirwa mu ngiro atakabuza harimwo n'ico gupfa. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta ya Kongo yasubijeho gushira mu ngiro igihano cyo gupfa inyuma y'imyaka 20 ishirwa mu ngiro ryaco ryari ryahagaritswe. Twimende ku magenge BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Arakoze Primendi ku magenge. Muri abo 26 rero baciriwe ubwo gupfa harimo n'umuvugizi w'ishami rya gisirikare ry'umuhari M23 uri mu rugo runani Alliance Fleuve Congo nkuko Prime yarabitubwiye. Navuganye nawe rero ndamubaza uko bakiriye iyo ngingo y'ubucamanza bwa gisirikare. Colonel Wiringoma ati nibikino. Ça m'a fait rire. Byarancekeje, biragaragaza ubunyamwuga bwa ntabwo n'ubushobozi buke kugeza mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Ubutabera bwacu burarwaye ndetse na Perezida Tshisekedi ubwe yiyemereye ko ubutabera bw'igihugu amaze imyaka 5 ayoboye burwaye, kandi bigaragara ko ubu butabera burwaye cyane. Icyo twabivugaho nuko ari ikinamico, kandi ubutabera nk'ubu turabumenyereye. Ni ikinamico madamu, urebye ni nkaho ntacyo bivuze. Muvuga ko ibi ataco bivuze gute, kandi hari abategetsi 25 mu runani rwanyu bagenda nico gitutu c'urupfu ku mitwe yabo, nyabujya Kongo iheruta gusubizaho igihano c'urupfu. Madame, urebye iby'uru rubanza ubona ko mu gihugu cyacu ari ikinamico gusa. Yewe n'abayobozi bakomeye iyi si yagize bigeze gucirwa imanza. Mandela yarakatiwe, Charles de Gaulle, ni benshi basamura Machel. Kuri twe turarwanira impamvu ikomeye yumvikana, kandi ririya kinamico ntiritureba rwose. Aho turi ntabwo ari kure, niba babishoboye se baje bakadufata. Ariko ubwo bushobozi ntekereza ko ntabwo bafite, kandi nta nubwo bazigera bagira. Yewe nta n'umwanya bazabibonera. Niyo mpamvu mvuga ko ntacyo bivuze kuri none bisigura iki ku rugamba rwanyu, kuko uko biri kose ibi bizogira ingaruka, abantu bazotinya. Ubwoba bw'iki madamu? Turi mu mpinduramatwara, iyo nta wayigirira ubwoba. Ntabwo dutinya urupfu, kuko muri iki gihugu n'ubundi ni nkaho twapfuye. Madamu, iyo ukora ntubona umushahara, ntugire ubushobozi bwo kugaburira abana bawe, ukabona abavandimwe bawe bicirwa n'inzara mu magereza, iyo ubona abantu bacibwa imitwe, ni nkaho abantu bamaze gupfa. Ahubwo ibi biraduha izindi mbaraga zo kumaramaza ngo dushobore kubohora burundu aba baturage n'iki gihugu baboshywe n'abategetsi batazi icyo bakora, batazi aho berekeza igihugu. Abanyekongo nibaza ko babona ibibera muri iki gihugu. Ni bangahe bari ku butegetsi uyu munsi nyamara bari baraciriwe imanza? Olenga Nkoyi yakatiwe urwo gupfa inshuro 3 zose, kandi barakora. Vital Kamerhe yahamijwe ibyaha, si byose, kandi barakora. Ni bangahe bakora uyu munsi kandi baraciriwe imanza? Icyo rwose si ikibazo kubahararira impinduka, ahubwo biratwongerera imbaraga. None muzobandanya mwibereho nk'uko byari bisanzwe, canke muzohindura umukenyuro kugira ngo ntimufatwe ngo ico gihano mwahawe co gupfa gishigwe mu ngiro? Madame, tujye gukomeza urugendo rwacu, tuzakomeza gukorera aba baturage haba mu gitondo, ku manywa cyangwa se ku mugoroba. Aho turi barahazi. Muri hehe bwana Wiri muri kino gihe? Je ndibunagana madamu, barabizi ko ndibunagana. Nzakomeza kujya gusenga nta nkomyi, ndetse natembere ntacyo nikanga. Rero ibyo bakoze, izo manza zabo zireba baziciye, ntaho zitureba na gato madamu. Ahubwo biradutera umuhate wo kongera imbaraga zo gukorera abaturage kugira ngo duhagarike aka karengane gakomeje mu gihugu cyacu. Iyo bagize uwo bafata, uwo bica se, ubwo n'ubwicanyi nk'ubundi. Bifashishije ubucamanza ngo bica abantu, tubafata nk'abicanyi kandi bazabibazwa.
Colonel Willy Ngoma. Tugeze ku isaha imwe buri minota 16 mu karere k'ibiyaga binini. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Gahuza miryango ibajane mu Burundi aho no musi amakungu yahimbaje umunsi wahariwe abasangwa butaka. Ico gihugu naco kikaba cifatanije n'abandi mu kuhimbaza, aho leta yagiye gushikiriza amatongo imiryango 21 y'abatwa bo ku mutumba wa Jiji muri commune Songa mu ntara ya Bururi. Ibi biri mu ntumbero yo kubafasha kwisununura mu mibereho na burya ivyigwa vyakozwe n'ishirahamwe riharanira inyungu z'abatwa Iniproba byasanze abatwa bagera ku bice 75% badafise aho baba bitirirwa. Aha ariko hari hashize imyaka 15. Nubwo ivyo vyigwa rero bimaze igihe bikozwe, umwe mu baharanira agateka k'abatwa Vital Bambanze avuga yuko n'imihinduka bigenda buke buke cyane kubera ikibazo c'abatwa kititabwaho kirabwe muri rusange. Nabajije Vital Bambanze niba ibitigiri vy'abo batwa byo babizwi neza muri kino gihe. Icyo kibazo kirangora kwishura kuko nta bitigiri novuga nyavyo dufise, kuko n'ivyo twaba twarakoze bimaze imyaka irenga 15, kuko twagerageje kugira urusansuma kwaba twatagira amatongo, tugerageza no kuraba nk'ibitigiri twaba dufise aho byo bishitse, dusanga ico gihe bari hafi ibihumbi 100 vy'abatwa. Mugabo mu bindi vyigwa byagiye birakogwa birerekana ko abatwa baba bashika ubu nko ku batwa bashika ibihumbi hafi hagati y'amajana 2 n'amajana 3. Novuga ko atabitigiri nyabyo bifatika dufise. Muri aba bafise agatongo nabo mu 2009 igihe twakora urusansuma rwo kuraba abatwa badafise amatongo, twafatiye kw'ico gihe bavuga ko umurundi yoba afise itongo yovuga ko ryo mutunga n'imiburiburi yoba afise inusu y'ihegitari. Ico gihe twasanze abatwa bashika nko ku bice 75% mu Burundi batashikana inusu y'ihegitari. Vyerekana neza rero ko ibitigiri binini y'abatwa badafise amatongo, ivyo navyo ni ingaruka y'ubuzima bagiye barabamwo dufatiye ku buzima bwo guhiga no kwamura. Mugabo rero ubuzima bw'ubu ntibugikunda ko twobandanya duhiga canke twamura, dutegerezwa na twebwe kuraba ingene hoba ku ahantu hamwe gutyo umwana havukiye akagenda akurikirana iby'ubuzima bw'igihugu ari ahantu hamwe abarizwa kurinda saza nk'abandi. Uvuze ngo kuba ahantu hamwe, nibuka yuko higeze kuba politiki yo kuronderera amatongo abatwa bakabubakira bakabaha n'amashuri y'abana biga. Ivyo bintu hari ico vyoba vyarakemuye, ubu ikibazo cifashe gute? Ubwamana mbere ho ikibazo c'abatwa iyo bagomba kugikemura abantu bamwe bamwe niho gifata muri rusangi, ico twokita mu gifaransa approche holistique. Nta kintu cyo kurabira hamwe ingorane nyamukuru afise. Umwubakiye inzu ukayimwubakira adafise ivyo afungura, azofungura amabati. Umuhaye itongo basanzwe atarabarimyi ataraborozi, yateza kuca haba ibintu bituma kumbure bamuherekeza kugira ngo azorime hama asarure. Rero nivyo kwiga canke bakamatongo byari byiza, mugabo hobanza hakaba ivyigwa by'ibanze birondera ubuzima bw'umutwa, ingorane afise muri rusangi, mbere n'ababikora gutyo ugasanga nimba ari umugira neza, nimba ari leta, nimba ari abatwa bakavyigira hamwe. Ntihabe umuntu aza akicara mu biro akavuga ati jewe uno munsi ndumva ko nshaka guteza imbere abatwa, agaca agenda akandika umugambi, agaca azinduka ati okay, mwabatwa mwe b'imatana, mwabatwa mwe mu Kirundo, mwabatwa mwe bo mu Makamba, tora biriya. Hateza kwanza kwigwa mbega twohera kuri iki kugira ngo ibibazo bigende bitorerwa umuti bahereye ku byoba bifise imizi nyamikuru, bakaba ariyo barandura gutyo amashami n'amababi bikagenda bikorwa ko mu nyuma. Rero twavuga ko mu Burundi ibintu hamwe vyobandanya kuri uyu murindi vyoba vyiza, mugabo vyateza kuba ibintu vyanditswe neza, na twebwe nyine abaserukira abasangwa butaka tukicarana n'abagize leta, tukicarana n'amashirahamwe mpuzamakungu ashigikiye leta, eka wanashaka nabo bigenga bashobora guterera. Turashima rero ibyo biriko birakorwa, tugahamagarira n'abandi bazoza ko bo bifata nk'inzira ibandanya, ntibi nzira icikira hagati.
Vital Bambanze wo mu ishyirahamwe Iniproba riharanira inyungu z'abatwa mu Burundi. Ubu naho ijambo ni rya Yves Bucana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriweho neza amakuru y'imikino nyahereye ku nkuru y'akababaro y'urupfu rwa Issa Hayatou wahoze ari perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika wapfuye afite imyaka 77 yaguye mu Bufaransa azize uburwayi. Uyu munyakameruni yamaze imyaka 29 ayoboye impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru CAF kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1988 kugeza muri 2017. Yanabaye perezida wa FIFA w'agateganyo hagati ya 2015 na 2016 nyuma y'uko Sepp Blatter ahagaritswe kuri uwo mwanya. Muri 2021 Issa Hayatou yahawe igihano cyo guhagarikwa umwaka umwe na FIFA mu bikorwa bya ruhago kubera ko yarenze ku mahame ya FIFA ubwo yasinyaga amasezerano akomeye y'umupira w'amaguru muri Afurika na sosiyete y'itangazamakuru yo mu Bufaransa Lagardère muri 2016. Iki gihano ariko cyaje guteshwa agaciro n'urukiko nkemurampaka rwa siporo mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022. Mu mikino Olympique uyu munsi nyuma ya saa sita muri Botswana byari ikiruhuko n'ibyishimo. Ikiruhuko cyatangajwe na perezida w'icyo gihugu mu rwego rwo kwizihiza umudari wa zahabu wegukanywe na Letsile Tebogo ejo kuwa kane, wanditse amateka yo kuba umunyafurika wa mbere wegukanye isiganwa rya metero 200 mu mikino Olympique. Uyu musore w'imyaka 21 yatsinze abo bari bahanganye Kenny Bednarek na Noah Liz Ipari atwara umudari wa zahabu wa mbere wa Botswana mu mikino yariyo yose. Ubu Tebogo yagiye ku rutonde nk'umuntu wa gatanu wihuta cyane mu mateka yo kwiruka metero 200. Imikino Olympique izasozwa ku cyumweru hasiganwa marato. Umukinnyi umwe usigaye w'umunyarwanda Clementine Mukandanga azasiganwa marato ibirometero 42. Mukandanga asanzwe akinira ikipe yo mu Butaliyani, aheruka kwiruka iyi ntera akoresheje amasaha 2 iminota 25 n'amasegonda 58. Mu Bwongereza ejo kuwa gatandatu ruzambikana hagati ya Manchester City yatwaye igikombe cya shampiyona na Manchester United yatwaye igikombe cya FA bahatanira igikombe cya Community Shield gikinirwa mbere y'icyumweru kimwe ngo shampiyona itangire. Aha ni naho nsoreje ay'imikino y'uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Arakoze Yves Bucana. Imbere yo gukomeza reka tubandarikire imvo n'imvano y'ejo kuwa gatandatu aho tuzogaruka ku ngingo z'itegeko rishasha rigenga ingo n'imiryango mu Rwanda inyuma y'ikiganiro ku ngingo y'iryo tegeko yemerera abashikanye nako imyaka 18 kurushinga babisabye kubera impamvu zumvikana, hamwe no ku ngingo ivuga ku gutandukana kw'abahoze bubatse. Imvo n'imvano y'ejo izovuga ku ngaruka za gatanya ku bahoze bubatse bagenda babona inyuma yo gutandukanya. Ntimuze mutangwe rero, reka unaho duha umwanya Yvette Kabatesi mu kiganiro Baza Muganga. Mwiriwe neza. Gutanga amaraso yifashishwa kwa muganga mu gutabara abarwayi bayakeneye cyangwa gutanga ubuzima nk'uko abaganga babyita, ngo bigira amategeko n'amabwiriza bigenderaho mu rwego rwo gukingira atari gusa abayahabwa ahubwo no kurengera ubuzima bw'abayatanga. Kugira ngo rero tubisobanukirwe neza, twegereye umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, Dr. Thomas Muyombo. Icyo umuganga areba mbere yo kwemeza ko umuntu yemerewe gutanga amaraso harimo kureba uko ubuzima bw'umuntu uje kuyatanga buhagaze. Abazwa ibibazo hafi bigera muri 50 agomba gusubiza yego cyangwa oya. Muri ibyo rero harimo mbere na mbere ufite ubushake bwo amaraso, ntabwo agurwa ntabwo agurishwa kugeza ubu. Icya kabiri, umuntu uje gutanga amaraso nawe akaba ari muzima atarwaye. Hanyuma ibyo bintu bibiri byiyongeraho imyaka, kugira ngo umuntu yemererwe kwifatira icyemezo agomba kuba afite imyaka 18 mu Rwanda. Hanyuma iyo umuntu ashaka kuyatanga cyane yujuje ibiro n'ibindi afite imyaka 17 asinyirwa n'umubyeyi cyangwa umuntu wemerewe kumuhagararira mu rwego rw'amategeko.
hanyuma nyuma y'iyo myaka 18 agomba kuba afite byibuze ibiro 50. Imyaka ariko ubwo nubwo afite 18 ntabwo akwiriye kuba arengeje 60 ku muntu uje kuyatanga bwa mbere. Yaba ari umuntu usanzwe yatanga ashobora no kugeza kuri 65 nta kibazo. Hanyuma kuba ari muzima ubwo bijyanye no kuba nta n'imiti arimo kunywa muri icyo gihe, yaba ari imiti y'umutwe, niyo yaba ari imiti y'ibicurane, niyo yaba ari imiti wenda y'indwara, ari indwara abantu babana nazo zidakira. Hanyuma akaba atabana n'indwara zandura, akaba adafite igisebe cy'umufunzo, akaba adaheruka kwikuza iryinyo byibuze mu gihe kiri munsi y'amezi 6 cyangwa kubagwa, akaba adaheruka gushyirishaho tatuwaje mu gihe cy'amezi 6 gishize, akaba adaheruka guterwa amaraso nawe ubwe, akaba ari umuntu udatwite, utonsa umwana utarageza ku mwaka cyangwa utari mu mihango, akaba atabana n'indwara zitandura. Indwara zitandura ubwo harimo asima, harimo diabete, harimo umutima, harimo impyiko, harimo umwijima, indi wenda navuga n'indwara y'ibisazi, ikindi atarabaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa atanabikoresha, akaba atakorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu urenze umwe cyangwa uwo batashakanye, kabone niyo yaba ari imibonano mpuzabitsina ikingiye. Ibindi rero biterwa n'aho umuntu aheruka, ko hari nk'igihe umuntu akubwira ati nurutsanaha hari ubwandu bw'icyorezo runaka, cyangwa iyo umuntu aherutse kwikingiza hari igihe ategereza, ushobora gutegereza hagati y'ibyumweru 2 kugeza wenda ku mezi runaka. Iyo uheruka kurwara nka malaria utegereza ibyumweru 2 kuzamura cyangwa kugeza ku kwezi. Hanyuma tupimamo ubwandu bw'indwara enye, harimo sida, umwijima wo mu bwoko bwa B, umwijima wo mu bwoko bwa C, imitezi, tugapimamo na mburugu. Hanyuma nyuma y'igihe runaka tuhamagara umuntu watanze amaraso tukamuha ibisubizo. Yari nta kibazo tukamubwira tuti amaraso nta kibazo, tuzanayaha abarwayi cyangwa twamaze no kuyabaha. Iyo harimo ikibazo turakimubwira, hari ibibazo bishobora kuvurwa, hari ibibazo bishobora guhabwa imiti igabanya ubukana, hari n'ukuntu umuntu ashobora kubaho bikatuma ubuzima bwe burushaho kuba bwiza. Umuntu avuze ati ndabyutse mu gitondo ngiye gutanga amaraso, agomba kugenda yiteguye ati? Ni byiza nyine kurya, kubera yuko mu byo umuntu atanga haba harimo n'ibiryo, kuko iyo umuntu amaze kurya buri ibiryo bihita bijya mu gifu, none igifu kikabisya, ibyo biryo bigahita bihinduka imyunyu n'amasukari umubiri ushobora gukura mu gifu, none akajya mu maraso. Iyo rero birimo bitembera mu maraso bigira ngo bigane mu bice bitandukanye, hari igihe bihurirana nawe ugiye gutanga amaraso. Kimwe mu bice by'iyo myunyu n'isukari n'ibiki byose wariye bigahita bitangirwa muri ya maraso. Niyo mpamvu ari byiza nyine kuza gutanga wamaze kurya. Ariko hari n'ibintu tujya dutanga, abantu benshi bakeka ko tubikoresha wenda arimo kugira ngo dukangurire abantu gutanga amaraso, kariya gafanta, keke, irindazi. Buri impamvu tubitanga biba bigamije gutuma umuntu utanze amaraso ahita abona indi sukari isimbura iyo yatanze. Ntabwo ari ukugira ngo amaraso amusubire moya, noneho bigatuma za mbaraga wari utanze zihita zigaruka muri wowe. Tutanga n'amazi, buriya amaraso 60% bigizwe n'amazi. Iyo umuntu rero agiye gutanga amaraso turanza tukamuha agacupa k'amazi akakanywa, agatanga amaraso, umubiri uhita ubona yuko hari igice kigabanutse mu maraso, y'amazi yose wanyoye umubiri ukayarekipera agasubira mu maraso. Ibyo byose rero biba bigamije kugira ngo umuntu utanze amaraso ibyo yatakaje ibyinshi bite bigaruka muri uwo mwanya. Hari n'ibindi bigenda bigaruka ku buryo hafi ikigero cya 60-70% by'ibyo watanze mu masaha hagati ya 24 na 48 biba byamaze kugaruka. Noneho za nsoro zitukura ko zo zisabwa kuvuka zigakura, nizo zigaruka mu minsi ikurikiyeho zikageza kuri ya minsi 56 mu biro haramaze gusubirana nk'uko wari umeze mbere. Niyo mpamvu buri mezi 2 umuntu ashobora gutanga ntagire ikibazo, ntarenze 4 mu mwaka, kuko umuntu wamutanze 4 mu mwaka rwose aba yakoze ibyo yasabwaga gukora. Ni nacyo nari ngiye gusorezaho mbaza ntese n'abantu batanga amaraso nta ngaruka bashobora kugira z'ubuzima. Buriya kugira ngo bijye kwemezwa ngo umuntu utanga amaraso agomba kuba bimeze ukunuku n'ubushakashatsi buba bwaragiye bukorwa. Tuvuge nk'urugero, igipimo cy'amaraso umuntu afite mu mubiri we ni 8% y'ibiro afite. Tuvuge niba ufite ibiro 50, 8% yabyo ni hafi litiro 3 n'igice cyangwa 4. Izo litiro 4 uramutse utanze mililitiro 500, umubiri wawe ukomeza nkaho nta cyabaye. Kandi nakubwiye ko ikimara kuyatanga n'ubundi hagati y'uwo mwanya umaze kuyatangiramo n'iminsi 2 cyangwa 3, 70% by'icyo watanze kiba cyamaze kugaruka. Ni ukuvuga ngo rero umubiri ukoze ku buryo utanze amaraso nta kibazo afite, asanzwe ari muzima, n'ubundi akomeza nkaho nta n'icyabaye muri we. Dr. Thomas Muyombo wadusobanuriraga ibikenerwa kugira ngo umuntu yemererwe gutanga amaraso. Iki cyari igice cya mbere kuri iki kiganiro. Ubutaha tuzavuga uko iyi gahunda iteguye ku rwego rw'igihugu muri rusange. Muramuke neza.
arakoze Yvette Kabatesi na muganga Muyombo Thomas baganira nibo rero bashoje ikiganiro cacu cyo kuri wa gatanu natwe tukirangize tubabwira yuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo sentare ya gisirikare yarayikatiye igihano cyo gupfa abantu 26 barimwo umukuru w'urunani Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa n'igihano ariko bavuga yuko kuri bo ataco kibabwiye. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Martin nanje nakibashikirije nari Florentine Kwizera tubifurije rero kuzogira imisi myiza y'akaruhuko mwakoze kudukurikira. Thank you.